Today rero turicaye turi ahantu ndi kumwe n'abatumire b'iteka. Hariyo umugani bavuga ngo niko zubakwa kandi ngo ibanga ryo kubaka ngo nagatangaza. Haje baza rero ngo hari mwiki bashije idini ntiryombuza kubakana n'umuntu ya basi wowe nawe urukundo rudefinisa gute? N'ubujuje bufata umuntu umuhungu cyangwa umukobwa hanyuma akabwitahuza akagerageza kubutahuza undi muntu kugira ngo yumve ko urero uvyumvise kumwe uwo wajujutana muronse. Ivyo bintu navyo ni biki ni kwa kundi mba nkeneye ko nezerewe nonezerezanwa nawe ndi mu babaro nkababarana nawe twihweje abenshi batandukana atanamezi abiri aheze. Uburemera ko hari abantu bagira mariage nka zitanu ugura bakora mariage ruguru akayiheza agaceze none no mu gisagara akabona indi demu nziza agaca akora mariage ati indi demu nziza fata nk'umupantekote aje kukudraga umwemereye yo baraje upantekote ariko narumvise yuko uja gukora mariage akabiri umugore wa mbere yaguha ruhusha no vyihanganira n'ukuri ashoya abakobwa bacu ati yabidini yabiki. Hello, salut, bonsoir, bon après-midi. Bivanye naho uherereye canke bivanye naho urabira ikiganiro. Ndakubitse kuri micro uri kumwe na Angela Nkunda, inyuma ya kamera ni Young African wa cameraman wacu atsovye ameze neza yagufasha isanamu T-Dog. Today rero turicaye turi ahantu ndi kumwe n'abatumire b'iteka beza, abakobwa beza. Ngumangirwa amahirwe no kwakira abakobwa b'abarundi kazi, reka ndabahe kazi ntabishije amajambo menshi kugira ngo mumenye ni bande turi kumwe. Reka mbere mu buryo bwanje namahoro. Namahoro Meze neza ni sawa. Ku muntu yoba atakuza ushaka kwidondora akazina kanyu. Nitwa Diane aka Diplo muri Baho Hit TV. Muri Baho Hit TV utaraja kuraba ibikorwa vyiwe simviraho gatoyi utaraba iyi mission ngo yimare kugira ngo urabe Didi neza na neza uwariwe canke icakora nawe namahoro. Namahoro Meze neza. Meze neza nawe Ngo shanda shima ko wibebeza none. Yo basi ivyo rero ni ibintu vyananiye bro. Ni ibintu vyananiye n'ukuri na rimwe naho nogerageza gute ntibikunda. Je ndabikubonako ni marasone Were aho mbese. nawe kazina kawe. Ni ari twiste kuri Babu K. Kuri Babu K TV uvuze ngo twiste bisigura ngo Ni sirno nyene uko nyene. toye uravye iki canke barari kwise bimeze Sije nagitoreye n'abari inyisi. bari kwise baravye iki. Sinzi. Ushaka kwemera ko nyene utazi nico bisigura. Bo uruva ni sirno yo muri interna. Ni sirno yo muri interna hariho texte yo muri wiceme yarimwe umwana yitwa twist. Ni ibintu bijanye n'amafleur sinzi nta nivyo nibuka cane gose. Ikinye neza cane. Bo rero uwo mwana yitwa twist yarafise ngo amatwi ngo nka office. Jamani ufise amatwi y'abandi. We oya niko hafise umushatsi. Urumva digipara amatwi yanje ameze gute. Dutwi. Reka ndabaye kaze muri Mijo Talent TV nize ko muguwe neza karibu cane. Murakoze. Today rero ni ikintu tuguma tuganira ko kiri mu gihugu canke no hanze y'igihugu kumbure ariko hari ibintu vyinshi bakunze kuvuga ngo mbega umuhungu canke umukobwa tudasangiye idini turashobora kubakana canke kugira mariage nko benshi bavyita mu kirimi c'ikinyamazuru. Reka rero twakire aba bagenzi banje kugira ngo bagire ico babivuzeko. Reka duhere hano umugabo canke umukobwa biri ngombwa yuko batandukana kumva z'idini kugira ngo ntibashike kuco bifuza. Je ku ruhande rwanje mbona yuko umenga ntivyari biri ngombwa yuko batandukana. Yego kubera yuko dufatiye turavye tubiravye twihweje neza ndabona yuko idini atari ryo vyotuma umuntu yankunde. Hariho urukundo ntaco tuma kibuza yuko mwakubakana ngo kubera yuko mudasanga idini. Kuri wewe reka ndakubaza urukundo ruvuze iki kuri wewe? Urukundo ku bwanje ni kono gisigura nuko ico donc guhuza n'umuntu donc urukundo nta definition rufise na signification rufise ko novuga byinshi. Umuntu wese afise ukuntu arudefinisa. Kuri wewe urukundo ni iki? Ku bwanje urukundo ni mu gihe ndi kumwe n'umuntu
umuntu tuvyumva kumwe, umuntu anyitaho nkamwe, umuntu anyitaho umuntu adashobora kuba kure yanje, umuntu umva ushobora kubwira nk'ikintu nk'ikibazo nagize ahama akanyunganira mu bigani mu bintu bimwe bimwe ntushobora gukora kugira cya kintu ushobora kugitorera inyishu ni mu bintu nk'ivyo sinashaka kurudefiniza ndaruhenze. Reka tuje kuri twiste nawe twiste ikibazo ca mbere canke akabazo ka mbere urukundo kuri wowe ni jewe ipumwa urukundo novuga yuko nk'umuntu mvuze ati kanaka turakunda reka mvuge urwo rukundo kandi bazatwaje tuko tuja mu vya mariage reka mvuge rero rwa rukundo apana rwa rukundo rwo muri rusangi ubonye umuntu ati ujya ndamukunda mwiyumvamo canke bimwe bisanzwe urukundo kuri wewe umuntu muzokubakana urukundo ruhava rero nyabaki canke rudefinisa gute urukundo rero rw'umuntu ujya tuzokubakana umva ni wa muntu yumva yo nyihebera kubera ndi umukunzi wiwe kandi ni wa muntu numva nanje numva yuko no kwihebera cyangwa nka supporta ibintu byose urumva kamere ziwe no disporta cyangwa nkaraba ubundi buryo urumva ashaka kumuhindura mugabo urumva ndabicishije bigoroye apana kugira ngo ye urukundo nico no kwita wa muntu numva urukundo rwa rukundo rw'abantu bazokubakana. Uravuze ngo urukundo nukwihebera kuri wowe umuntu ukunda umwihebera gute ni wa muntu nk'ubunye ni wa ndi yoza akambwira Sheri uno musi rero nta mahera mfise yo gukora ikindi kiniki dufate nk'ubu yampaye nk'amahera jewe yo gukora nk'ikindi kintu akambwira ati umva rero kubera yuko atamahera mfise yo gukora ca kinini ciwanje nagomba nkore impa je mbanze nkore kijya kwa cyo gikenewe hama ndagikore urumva umwihebeye urumva mba ndamwihebeye mba urumva ni wa muntu wumva ibiganiro vyiwiwe donc kabiha valeur niko no vyita. Reka tuje hano wowe birashika ukihebera umuntu canke byo byarashitse ukaba ari hebeye umuntu yewe ndashaka kusigurira ubwo buryo uvuze bwo kwihebera ubwo ari bwo aravuze ngo urukundo iyo ukunda umuntu utegeza kumwihebera sivyo niko yabivuze wowe biramaze gushika ugakunda aho base reka tutaraja kure biramaze gushika ugakunda ego biramaze gushika ukihebera ukunda ego biramaze gushika habaye kugira twumve uko kwihebera yavuze naka nawe ko ari kubifata habaye iki kugira ngo mwihebere ukwihebera je ndoshobora gusigura ni muri cya kindi navuze Jean ukumva yuko ibibazo umuntu afise wowe nawe ushobora kugira iki kuba mu ruhande rwiwe ukagerageza kubibamwo nawe niko kwihebera numva nisigura je reka tugaruke muri ya deba yacu umuntu mukundanye canke umuntu mugomba ko mwubakana wavuze ngo wewe ntivyokunda yuko supporta ko muhebana kubera idini kubera ko utashobora kuyisupporta peu importe idini iryo ariryo ryose yoba arimwo wovyemera jewe ku ruhande rw'iwanje vraiment bivanye nuko twaba dukundana kandi duhuza bashe idini ntiryombuza kubakana n'umuntu oya vraiment ku ruhande rw'iwanje je ntiryombuza bisaba gusa ko yumva yuko ankunda bimwe yavuga kwihebera akanyihebera Jean akumva ko ibibazo je mfise umunezero akumva yo bana nanje mfise umubabaro akumva yo bana nanje akamanura ibintu nk'ivyo mugabo idini vraiment bashe je ntiryombuza kubana ikintu cyo kubuza kubana n'umuntu ahubwo niki ikintu cyo mbuza kubana n'umuntu par contre ni mu gihe mbona yuko bimwe jewe nifuza yuko nokora bambe yokora atabikoze ivyo bintu navyo nibiki ni kwa kundi mba nkeneye ko nezerewe nonezerezanwa nawe ndi mu babaro nkababarana nawe genre iyo mfise ibibazo akamfasha kungene twotora solution yatabibazo mfise urumva twatwe muri plaisir nye turyohewe niho nico cyonyene reka tuje kuri twiste nawe biramaze gushika ukihebera umuntu wewe amwihebera none wasore kuri ukunda utegeza kuba wihebera umuntu uwo musi habaye kugira ngo wihebere ukunda oya iryo nibanga ryanje bro uri kuratubwira ibintu nawe utarakora vuga iryo nibanga
oya basi aka example ushobora kuba umaze vyarabaye mugabo hari ikintu kwa mebe feza tatu nenda kubaza wihebera ku kintu gikomeye gusa hari akantu par exemple gatoya ntiwihebera ku kintu gikomeye cyane kubera example ntoyi typique wotanga yoba yarabaye basho ya kubera nk'ubu usanga hari umuntu akarara nk'ikiganiro sagaze nka lotipe turi kumwe ugaca usanga okay basi vuga umugenzi wabonye yihebeye uwo bakundana ubona umugenzi yihebeye uwo bakundana uwo warabonye canke wumvise niba mbona kwanza nakantu kuba karabaye ku muntu donc wowe yari karamupima hari umutipe yapimye umukobwa bakundana amubwira ati umviriza sheri bari bapanze ruva bari muri bijyano vya mariage bagomba bagire mariage acamubwira ati ngo sheri ngurum urazi ko twapanze ngo ino date ngo tuzoje muhira iwabo w'umukobwa bo reka rero tubihindure tuzotangura iwacu kubera mu mufuko umukobwa acavuga ngo urumva je ndabihebe urumva rero dutangura umukobwa araza arishofa munyuma acabwira shereka ntaco tuzogende nta kibazo urumva ngo yaramwihebeye mu kantu gato ni kuvuga urumva no mu bindi bihambaye yo shaka kumwihebera umutipe mukundana wewe twist nikihe kintu wumva reka dufate muri rusange urumva yuko umutipe muba mukundana atakintu idini urumva ryo batandukanye idini bo amadini yose wewe ni 20 amadini dufate basi idini hariho abari tutahuranye twemeranye iki kintu hariho umuntu ari mu idini mugatemera imico y'idini rero je ahanini numva umengo idini ntiryontesha umuntu nakunze umuntu nawe nkunda ngo tureke kugira mariage ngo kubera ngo idini giyiwe oya bare contre twokumvikana twobicisha mu biyago twe nyene tukumvikana nimba ari wa tugenda kugira mariage ajya amaseremoni erega ubundi hajya mariage rega usanga kugira kunyiriza no mu bindi erega mariage si dini kandi si hajya tugenda hariya mu isengero ngo tugiye gukora mariage ajya n'amaseremoni ntuvyemera wewe ndavyemera cyane zijya ni ceremony rero donc mariage ahubwo ni mu mitima yabo muba mwaramaze no kuyigira kera sa hajya no kugira urumva muje kuvyereka urumva ni ya migenzo itazotuvamwo ubundi mariage muba mwarayikoze kubera muba munze ubumwe kimwe novuga ati urumva muba mwaramaze kubumwe muba mugiye ahubwo abijya novuga mariage novyita nko gufatisha ukavuga kandi akaje namufatishije ariko mbona ubunye umengo vyarataye n'intumbeye kubera yuko hariho mushaka kugira mariage ubu uremera ko hariho abantu bagira mariage nka 5 cyangwa 3 yagize divorce no bashaba banyene mu mategeko ukabona agiye gukora mariage nk'ubu ava nka ruguru agakora mariage ruguru akayiheza agasheze none no mu gisagara akabona indi demu nziza agaca akora mariage atindi demu nziza none si ayo n'amanyanga na leta ntivye donc mugabe biba vyabaye kandi abafise nawe nyene nijya extrait de mariage mais ko ayide abayifise urumva ari amafaranga ntaca adakora she ntanakimwe reka tugaruke umukunga aje kukudraga uraraba idina rimwe oya ahubwo numvumengo no bo kubwanje noraba yuko duhuje n'uwo muntu tumvikana ubundi hajya kugira mwubakane n'umuntu ni ukuvuga ko bijya bintu abakora nubwo byose uba ubona mutabihurijeko la majorite muba mubihurijeko ibindi navyo abakora uba uvuga ati bijya kameme nzoshobora kubisiporta cyangwa nzokwengenga buke bije bimere nk'uko ndabishaka cyangwa ugaca ugerageza kwiyorosha urazi ko abagore tugizwe no guseda seda si bose reka tuje hano urabona umutipe urafise umutipe musohokana ego urabona yuko dufate ko adahari naho ahari umutipe ari wowe wese aje kudraga uremera utaravye ibintu by'idini canke uhora umubaza ngo ngusengera he oya ego donc je ndamara ndamubaza ntasenga mugabo ntikibuza yuko twoshobora gukundana ari
n'importe quelle église kuko église ntabwo nakubwiye ko atari ishobora gutuma apana eglise ahubwo imico fata nk'umupantekote aje kukudraga umwemereye yo baraje umupantekote basha donc ni wa nk'idini ariko bijya bintu bavuga ati umupantekote ameze uko aje kudraga agufitiye umugambi kandi umwemereye en fait nakubwiye ko église atariyo igira ituma no kubakana n'umuntu mugabo nyene imico nayo n'ikindi kintu rero imico ego no kwemera mugabo si ibintu tokwemera gukora kubera ndavuga icyo kuri dukundana donc ntegerezwa kugira ibi tukumvikana twese si hari ibyo ushobora guheba twese tugahuriza ko ni rwa rukundo nyene hama urukundo rwabandaye ndavugiriza urukundo rurihangana kandi gwemera byose urumva ibintu byose biri mu rukundo wahisemo umuntu ati je vraiment ndamukunda pourquoi pas none ntoheba gusuka ntoheba kwambara ipantaro wewe wobikora je namukunze no bikora umupanegoti vraiment je nta kibazo sera panegoti bakaneza reka sha bubaka neza aha bubaka neza gute abatubaka neza naba kijijwe vraiment abakijijwe abazi naho bintu byo ndakubona winywesheje kupkare none yombera ikintu ushobora kuba adakunda twist ni nka kiya kintu nubwo yavuze wa Pentecote bubaka neza ikintu yanga ndahunzi usanga nka kujya kuntu si un garçon yavuga ati baragiye kugira mariage nka kujya kuntu yavuze ko hari abantu bashobora kugira mariage nka zitanu ugasanga avuye ngaha agiye mu yindi ntara agize mariage kandi afite extrait avuye ngaha agiye hariya kuko bamanika ntabwo bamanika Burundi bwose bamanika mu ntara rero ico nico novuga ko yanga donc nko uno musiragize mariage n'uyu ejo ugiye kugira n'undi igihe n'undi reka tukiraho nyene kuvyerekeye amadini nitwo turakritika amadini cyane ariko turavuga ngo reka dufate par exemple abamizirima nuko navuga ngo peu importe idini ryo ryose je niko ndavuga ku bantu bafise ama critère ameze nk'ayagoye kuri jewe ariko sinzi ko kuri mwebwe ariko bimeze umumizirima aje kudraga agufitiye umugambi wovyeme umumizirima donc abamizirima je ku ruhande rwanje umumizirima ico nanka ni nka kijya naho novuga ati ndamushikiye twiste gatoya donc uno musavuze ati turagize mariage kwera abamizirima turiko turakritika ibintu vy'ama église mugabo ni ibintu tubonesha amaso bisanzwe bihari sivyo uno musaragize mariage n'uyu ejo agize mariage n'uwundi hirya ejo n'uwundi rero hari abantu bashaba muri bo badashobora kugira tolerance yo kuvuga ngo supporte abadamu bangahe je rero ku ruhande rwanje umumizirima aje kundraga s'il vous plaît azi yuko nukuri atavuga ati ngo agiye akote ngo gasheri mukuza kudraga canke mukumvikana mariage akubwira ngo uzoguma uronka sinovyihanganira nukuri ashoya ariko narumvise yuko uja gukora mariage akabiri umugore wa mbere yaguha ruhusha niho atemeye ruvane nayo nobana rero sinokwebera hari abace bagenda bakagira donc aho bagakoresha ubushake bwabo abagabo bagakoresha amategeko ni nka kwa kundi n'uyundi mubanye atari mu mizirima aje kuvanga cyangwa karongoro yundi mugore azi ko bibaho donc rero no mu mizirima je numvume ngo nta ngorane wogenda nta kibazo ariko wumve ka kantu nashizemwo wakumviriza kandi urazi yuko bafise amategeko nubugiye amategeko yazi baremerera abagore bangaye batanu bane donc je suis dans mon musulman mugabo uko navyumvise amantuze bijya bitabo vyabo ngo vy'amakorani baremerewe donc abagore barenga batatu rero mu gihe ushobora kubashyuha baragasurinya ati ushobora kubashyuha voilà donc kubaha ibintu vyose bibagira babanganya mugabo siko bose babigira urumva ni kwa kujyana urumva kudahera kuko nashobora kubafuda bose ngo baha ibintu bingana urumva rero ico vraiment sha mwe muri kunda ahubwo nsanze mwikunda turikunda wese wo ndakubaza uri kuvuga je uri kuvuga ko turikunda umviza wewe wavuze ati je umuzima no mwemerera mugabo apana kumwemerera ngo ego ndamwemereye ko twobana kwa ariko avuze ati kakantu nza n'undi mugore wo cubana nawe je sinovyemera kwe gutavyemera kandi babigisha urukundo ega n'ugukundana jewe tuba twabisezeranye bien avant
nkabimusaba sivyo rero mu gihe rumva bavuga ati inkware zisezerana mu masese ugasanga tugiye kubana mu rugo ugasanga bibaye ivurugo biza nabwire jewe nibaza yuko bakigira mariage canke agigira mariage n'umukobwa wa mbere namubwira ngo nzomuzanira ko undi mugore ivyo bintu nibaza ko bitabaho sheri umvise je nabikubwiye nakubwiye kajya kantu kajya kuko umugore wa mbere aguhuruhusha baragakorera kugira ngo bajya bose batanga impusha ego sheri urumva rero duca dufata yuko n'abajya baja kugira abagore bataha ruhusha inka kwa kundi n'undi mubakanye atari mu mizima yogenda ugiye ahubwo ushiduka usanga vyabaye umvise ati aramugisha inama yanse naho yanse urumva ni kwa kudahuze rega guca kugumaho yanse urumva shasha abahara abagabo usanga bumvira abambaye abagabo bumvira abagore babo ugasanga arabihagaritse mugabo urumva yanse naho wacishiraho ahandi hiwe usanga rari yavurugu abakobwa bacu rero ngo uwo ari we wese karibu tuzobivugana niyaza ntabwo bagira utokwemera n'uhe bivanye n'amadini urumva rero naje kwamamaza ngaha kuri kamera ko ndakubaza ufise critère zawe ugenda niyaza tuzovugana rero tugaruke kuri ya deba yacu bavuze ngo abakobwa bacu ati yaba idini yaba iki nta kintu co tubona kimwe tutubaka canke tutagera ku mugambi wacu yavuze ngo hano aravuga ngo urukundo hajya bavuze ngo urukundo kuri wowe ni yibutse urukundo ni mu gihe donc mu gihe umuntu muri kumwe uri mu mubabaro mwifatikazanya nawe uri mu munezero mukifatikizanyisha nawe donc nico geno signification nosigura nk'urukundo uri mu bibazo akagufasha gutora inyishura vya bibazo ufise canka mukicara hamwe ça c'est l'amour uyu wowe ndavyibuka yavuze ngo nukwihebera ni nyene ico cihebe none uri cihebeshe baje just ni cihebe kwa sa uri cihebe ko uriheba sindi cihebe basi wowe nawe urukundo rudefinisa gute jewe urukundo kuri jewe urukundo nubujuju bufata umuntu nubujuju bufata umuntu umuhungu cyangwa umukobwa hanyuma akabwitahuza akagerageza kubutahuza undi muntu kugira ngo yumve ko ureba uvyumvise kumwe uwo bajujutana muronse niko nafinise ubujuju rero wumvise ubujuju bwawe butesa butovye wumva mwo jujutana uca ufata inzira kandi ngo muhebanye ubujuju babuheze stoke y'ubujuju baburangiye abantu batandukana kubera nagira mvuga ngo kubera ubujuju abantu batandukana ku mvo z'amadini n'akahe kajambo bababwira je akajambo nogira abantu batandukana kubera amadini kwa twari turi baze ku bantu baba bashaka kubakana abantu batandukana rero kubera amadini je vraiment ico no bahanura je sinzi kiri mu mutima wiwe ikiri mu mutwe wiwe ntaconzi mugabo ico no bahanura je no bahanura yuko vraiment idini si ryo ryubaka apa yidini hariho comportement imico rero mugihuriza ko ku kintu kijanye n'imico en plus dose baravuga yuko idini atari ryo rizojana umuntu mwijuru baje rero idini ry'umuntu n'umutima wiwe sivyo n'umutima wiwe rero mu gihe bose bahuza ya mico bagahuriza ku kintu kimwe muri gwa rukundo rwabo wa mubabaro wa munezero kwa kunganiranira ico cyonyene kirahagije idini ntiryobuza ko umuntu atandukanya n'umuntu reka tuje kuri twist nawe akantu wobwira umuntu canke umuntu ariko aradukurikirana yoba yiyumvira yuko ikintu yuko yotandukana n'uwo bakundana kubera idini abantu batandukana kubera idini niki kintu wobabwira canke niye nterano bon je kubwanje ni avi yanje nabo bazitanga avi yabo muri commentaire je kubwanje numva batotandukana kubera idini ahubwo botandukana kubera ingeso kubera mu rugo ntihazoza kubaka idini shere tuvyemeranye kubaka ingeso sinzi akantu kare nabonye kuri imbere umusitanteri wo muri Bujumbura Meri buramatari wo muri Bujumbura Meri ya some y'abantu bagira ama divorce abantu babazogira ama divorce wasanze henshi ari he ama divorce menshi ari he Munyakabiga niho hambere kandi bashyizemo akantu hagati ngo tuyihweje abenshi batandukana atanamezi abiri aheze bagize mariage ngo kubera ngo inyifato z'umwe n'uwundi
bamaze kubana agaca avuga ati ubu vyamaze kurangira namufasha sibibona kubwa gufatisha agaca aziserura urumva rero ingeso urumva abo nabagize nabatandukanye nabagize divorce urumva vyemewe n'amategeko urumva aha bagiye inyifato wanyegeje umusheri wawe atazi kufise urumva ingeso atazi kufise ushitse mu rugo agaca yibona ugaca usanga ntashobora kwisporta wewe note yo guheba umuntu ngo ni kwera ngo afise ngo asengera ngo mu bantu uze ngo mu bapanigoti no ahubwo heba umuntu kubera mudahuje ingeso ubona ati vraiment je ibi bintu nkora ndi muri fiançailles urabona burya buzima mubaye muri fiançailles burya bwo urumva ngo mumaze kubakana urumva biriyogera hari ingeso vraiment ashaka kukunyegeza muri fiançailles mugamugaze muri mariage ewe agaca kwereka sheri imeze uku rero biruku ugaca usanga bigushikiye uwo rukora nzoce ndabimenya binshikiye oya reka mu kurangiza ndababaze mwese akabazo wewe murubukanye n'umusheri wawe mwaravyumvikanye ko mwarasiportanye utuntu n'utundi harageze mu rugo murafitaniye n'abana uramufashe yaguciye inyuma nyene vis-a-vis apana bimwe wumvise vis-a-vis yaguciye inyuma yajyamaye n'undi mugore canke umukobwa wokora iki yo ikintu urokora nzobimenya nihagera niharagera wewe wokora iki action ya mbere wokora ndamufashe nkasanga namufashe nkasanga yamvanze ku muntu urumva basadasa nabi asa neza basi agusumba ubwiza basi sheri ntiyamara bati basi akaza n'amahoro urazi ko hari abagenda ugasanga abantu ibindi bintu je numva umengo nomubabarira none regasi hewe jese amahoro ni biki nivyo kuba oya isa oya utekera ukagenda sinotekera nkagenda mugabo basha twamaze tukicara urumva ni bya bindi bisaba kwicara kwanza mukavugana sinomaze ngo wabikoze kubera vyagenze gute vyaheze sikuvuga ngo bamaze kumufata en flanding avuga ati babarira ko nafise ibintu vyo kwisigura donc ngo mabarira bakuze baba mbijoti oye jivyo navyo nishigikiye ivyo ntavyo shigikiye donc biravana n'umuntu sivyo jewe ku ruhande rwanje sirovuga ngo ndatekeye ndagiye aho nyene si place kuko ushobora gusanga ari iyo ngeso yiwe vya bindi vya kamere yiwe ko bisiport abikoze si rya mbere si rya kabiri yamye abikora rero nkuba ari rya mbere twicara twavugana ariko bavuga ngo imbwa irindi toka ubuhanza niba yamenye inzugi oya nawe ufata ko ari rya mbere uviriza nta mwiranda hari kwisi nawe ubikora oya sinoba ndabikora shetani kandi aragenderera abantu sivyo ni uko bishobora kumushikira ni exemple mbwa je sindavyisabiye kandi nta nabantu ndabisabiye ugasanga birashitse si comporte si mico sanzwe afise kuko hari abantu usanga ari mico sanzwe bagenderamwe yanyereye ikibazo yanyerera mu gihanyereye urumva aho turicara twebwe ati nyerera ugireko urumva hewe isozi jivyo sishaka kubisipota hariyo umugani bavuga ngo niko zubakwa kandi ngo ibanga ryo kubaka ngo nagatangaza haje baza rero ngo hari mwiki urazi nka mama wagiye kumubwira mama ibi nibi shakubwira mwananje niko zubakwa noja kwa mama wanje gukora iyi umviriza ndakubwira iki ndakubwira iki ntushede je bituma nsaba imana jewe nansaba imana mana uzompe umugabo fisa akazi nshobora hamwe ko zina kano cangenda yipangira rero mu bisanzwe wowe ufise akazi niyo gukanga umenye apana gukanga hari ibintu mali gashare mugabo wewe umuciye inyuma uri umukobwa apana ngo ndumugararije aguci azi ikintu kimbabaza nuko umugabo bimushikiye umengo ni ibintu bisanzwe aragusaba ikigongo bihere majority ko tuvuga ibintu bisanzwe bihari baje majority yego abahungu nibo bakunda kwica bihagarara ko ngo cugenda cyangwa cha kwirukana mugabo wagize ikoza gashaka ko utorera rero basha ni kugira iki guheba ivyo bintu bitari vyiza ubona ko nawe ushobora kuba watse umugore mugabo wowe ntucuvuga ngo donc gufisa amahera ndafise amahera nawe bari make yashobora kumbeshaho hako mbaho umutima uvyimvye sheri sinomubisa nomubisa nkaja kwibara niba ndavuga ati umwana ndamutwara canke ntawe ntwara nkaca ngenda kwibera nta wundi mugabo noja ko vraiment hariho bake beza ndasavye imana rero mwabo bake beza izo ntumbereze
bose baba babisaba ivyo mugabo siko bose bica bitegeza kugenda jewe Imana irazi umutima wanje vraiment je birangora ikintu nk'ico yamuciye inyuma yosigurira ngo iki Imana inje imbere hari abantu baza kwandika ngo nubujuju ngo uracari muto ngo nturakura reka ndababwire ngo Imana ifashe basinkure sivyo usenge gusa ahubwo Imana izogushoboze kuronka uwo muntu wifuzaho kandi bibigende neza sino nuvuge ngo nubwenge cyangwa ngo nakazi biki oya malgré ivyo vyose umenye ko utegereza kuba ku rugo ivyo rero cyabivugisha ngo je ngo nomubisa nkagenda twabana uvuga utarabona wewe ari umuntu kubwira ku bakobwa urumva nko gucana inyuma ushobora gusanga ari ingeso yiwe abakobwa benshi cyangwa ubuzima bayemo ariko umugabo nagomba nakubwire kugira arinda aja guca inyuma sheri nawe mu rugo ntibiba byifashe none akambwira ati hari ikintu kitameze neza nkagikosora umviriza rero nakubwira akantu utaruzi ukazarindira ko umuganga aza kubwira iki ngo sheri ngo ntiwishize ku mwanya twe ngo sheri ngo ntiwamaye keyi ivyo vyo bitesha utu ntazigera kubwira ahubwo azoja kuraya mugasi vyiza mu rugo no kubwirana sheri hari ibintu wahora ungirira kera ubutakingirira kweri ama occupation ni menshi mfise umwana ndaba wewe ugenda ku kazi gusukagaruka mfise umwana ndaba nkaraba mu rugo ko bimeze neza gana je ndiyibagira Jevra muzombwire aho uri hose mugabo muri kazoza ariko barayashe sivyo ndiko ndisabira abagabo hariho abatakuvuga ko abagabo benshi vraiment niko bameze je ndakunda kuganira n'abantu bakuze umugore ashaka naho basizofata umugore umugenzi wawe uzomuwaze wumvirize ngena kubwira abagabo niba bandi bameze nk'abana wa wundi urumva yamashaka bebe shushu umwitaho ugira iki vyose bijya vyose umugabo wawe umvise nk'uhabwa sheri naguteguriye akantu nkuvuga aja wumva nk'agafilime ujya mugore yambaye neza urumva igore nawe uja kurondera nk'akarya kantu ukambare sheri wawe abone uko mana twise wanje reka turangize ndumiwe na jewe ivyo sinavyo nari nzi ko abizi umukobwa wacu reka turangize kumbure hari byinshi twavuze twagiye turacishamo na blague ntimwumve ngo twavuze byinshi hariho antukari ibintu by'akamaro rero wewe waravye video nimba wumva harimo akantu k'akamaro ushaka gupartager kugira ngo tungurane ivyiyumviro canke duhanurane reka ndabashimire cyane ko ramwanyitavye merci cyane nawe wakoze twiste merci beaucoup wakoze cyane kunumira nanjye nzoguhamagara hanyuma kandi abakunzi ba Mijo Talentive ndabasavye no kuri mugende kuri Babke TV mugende mugire subscribe abamaze kubiganaho niteka ridasanzwe ku bataragerayo mugende mu bikore vraiment kugira mudufashe natwe murabona ko tkunze ubumwe voilà turakundana cyane n'abafana bacu babwiza gukundana sivyo muri gwa rukundo nyene bwa bumwe twese umuntu n'uwundi basha niko bacu umugani mu Kirundi umuntu n'uwundi rero nkuko abakunzi ba Mijo Talent TV bama babikora babigenza muri gwa rukundo nyene ndasaba mugende muri Bahohi TV subscribe na like ako konyene karahagije muzoba mukoze cyane voilà turabakunda cyane ciao ciao